Uno musi n'umusi ugira kane muri ya misi yacu itandatu. Mwibuke ko turiko turasoma ca gitabo kivuga ngo ni gute woronka ico wipfuza cose. Mu cigwa giheruka twarabonye ijambo umwanditsi yise the magic word, nukuvuga ngo ijambo ry'igitangaza, ijambo rikora ibintu bidasanzwe, magic. Voilà, ijambo rya magi. Twasanze ari iryahe? Twasanze ari rya jambo ryo gusaba, to ask, rigizwe n'indome zitatu. To ask, always seek knowledge. Gira umwete wo gusaba, saba impanuro, saba ico wipfuza ko kija mu ngiro, baza nimba ufise akagorane mu magara, baza muganga. Nimba ufise akagorane mu mategeko, baza biza amategeko. Nimba ufise ingorane z'ubuhinga, baza bahinga. Nimba ufise ingorane mu vya business, baza bakora business. Nimba, voilà, muravyumva, baza saba impanuro. Voilà, saba ico wipfuza yuko kigufasha. Abantu bari ngaho kugira ngo bagufashe. Twarabonye yuko gusaba bidashobokera bose. Ubwa mbere twabonye yuko kizira guheba, kizira kunebwa, kizira nukuvuga ngo gusaba nukugumizako. Twarabonye yuko ibice 10% bonyene nibo bashobora kugufasha gushika kuvyo wifuza gushikako. Rero twarabonye yuko ari abantu bake bashobora kwihangana kubaza canke gusaba gushika ku bice 90 bananirwa. Voilà, aho hantu ntihoroshe. Mugabo iyo ugumije kukagumizako, voilà, urateba ukishurwa. Ngo ivy'Imana birya abarambije, abarambiwe birutse. Ubwa kabiri twabonye yuko abantu bananirwa no gusaba kubera iki? Kubera badashobora kwicisha bugufi. Twarabonye ingene abantu ba kera bashikiriza amajambo bakayaryohora, bakayashiramwo ibirungo. Voilà, gushika yaho uwo bariko barasaba adashobora kubankira. Kino gihe rero twarabonye yuko ari abantu bake babaho bashobora kwicisha bugufi. Barabonye yuko mu gihe cose uri kurasaba, ujya aguhaye, ujya gufashije, kwaca hinduka sobuja, aca hinduka umuvyeyi wawe, aca hinduka umuntu wubaha cane. Si benshi rero basubira kwibuka kubaha ababafashije canke ababagabiye. Ivyo rero twabonye yuko ari amakosa manini. Uno musi rero turarabira hamwe uko umuntu yosaba neza, kuko nibikorwa uko ariko kose, kugira ngo ivyo asavye abasavye bamwumve, bamutahure, hanyuma bamutunganirize, bamufashe kuronka ico ariko arasaba. Ngaha atangura avuga ati hariho amajambo 4 ubwirizwa kumenya gukoresha. Ubwa mbere, imbere yuko usaba abandi. Ayo majambo 4 arashobora kudufasha. Yavuze ati yavuze mu Congereza, yavuze ati make yourself more useful. Yavuze ngo it is a forward procedure for success. Ukeneye gusaba abandi, ukeneye kubaza abandi, avuga ati banza ukore aya majambo 4. Make yourself more useful. N'amajambo 4 bisigura ngo banza wemera abandi bagukoresha, banza wemere gukorera abandi, banza ube umuja w'abandi. Voilà, ni rya jambo riri muri Bibiliya ngo ugomba kuba imbere cyangwa ugomba kuba hejuru nabanze. Voilà,
icishe bugufi, ugomba kuba imbere nabanza b'inyuma, ugomba kuba umukuru w'abandi nabanze yemere kuba umuja w'abandi, kuba umukozi w'abandi. Voilà, murumva yuko bisa n'iyi procedure uyu mugabo yatubwiye. A forward procedure for success. Make yourself more useful. Banza ukore ibyo abandi bagusabye, ubikorane ubwitonzi, ubikorane ubugwaneza, ubikore neza, ubikorane umwete. Aravuga ati twese dukura twigishwa gukora ico dusabwe. Twese dukura twigishwa kugamburukira abandi, kugamburukira abagusumba, kugamburukira naburuta. Voilà. Make yourself more useful. Avuga ati kureka gukora ivyo usabwe gukora, ngo ni nkukoga uja guhura n'imipfunda. Murazi yuko uri nko mu ruzi ukaja ukoga uja imipfundi iri kwirapfa, murazi yuko utoroherwa, uca wibira. Abapsikologe baravuga ngo abantu benshi bagomba gukora ivyo basabwe kubera bagomba kumva ari abantu bikimazi. They want to feel important. Bumva yuko iyo bagukoreye ikintu baba bakuruta. Bumva yuko bahejeje gukorera ikintu bagenda bumva hari ikintu ciyongeye muri bo. Voilà, bagira bati irya naka ije namufashije, irya naka ije namufashije. Voilà, nukuvuga ngo bakumva bakiyumva neza bagufashije. Uyu muntu umubwica gufasha kandi agishoboye hanyuma ntagufashe, ngo we muri we atangura kumva atagifise agaciro. Voilà, atagifise agaciro. Muhuye arumva atameze neza. Kubera iki? Waramubwiye yuko agufasha kandi ashoboye kugufasha, mugabo ntiyagufashije. Sinzi yuko ivyo namwe bikunda kubashikira. Birababaje kandi vraiment. Umuntu yakwituye agusaba ubufasha kandi ubwo bufasha wari ubufise, mugabo uranka kubumuha, ejo uciye ububona hari abandi bamufashije. Ivyo ari byo byose karakujamwo ukavuga uti bashaho iyo ndamufasha. Ntiwumva umerewe neza, urumva yuko agaciro kawe kagabanutse. Nico gituma rero abantu banezerwa, abantu bumva bofasha ico bashoboye. Aka kantu rero ndagomba yuko mukamenya, mukumve, kagombe kabavunikiremo. Nta muntu numwe ashika ku bintu bikomeye, ahantu hakomeye, voilà, adafashijwe n'abandi. Mumbwire uwo muntu nimba uri muri Amerika canke i Burayi canke muri Australia, ivyo ni bihugu, canke muri Canada, ivyo ni bihugu bikunda kugendwa kandi vyifuzwa kujamwo n'abantu benshi, wafashijwe n'abandi kugira ngo ushikeyo. Nimba uri umugwiza atunga, hariho abantu kanaka wewe uzi bagufashije. Nimba uri kuraheza amashure yawe, nimba uri kuraheza za kaminuza, hariho abantu bakubajije bati vuga abantu bagufashije, uwo vuga uti aba bantu baramfashije gushika kuri iyi ntsinzi. Kuvuga ngo nta hantu kure woshobora gushika udafashijwe n'abandi, ntibishoboka. Aho uri, ivyo uri kurakora, intambwe ugezeko, wafashijwe n'abandi. Kandi naho wifuza gushika uzotegerezwa gufashwa n'abandi. Saba rero ubufasha rero buratandukanye bivanye n'ivyo umuntu agomba gukora canke agomba gushikako. Kopmaya avuga ati ubufasha utegerezwa kubusaba abantu canke ukabusaba ibitabo. Ivyo bitabo navyo biba vyanditswe n'abantu. Mu yandi majambo, ugiye mu bitabo ukarondera ubufasha mu bitabo, uza gusanga hari ubufasha bwatanzwe n'abantu.
Voilà. Aha rero arabaza ikibazo ati ko kugira ngo ushike kuco wifuza, ko kugira ngo uronke ico wifuza gushikako utegerezwa gusaba abantu. Wewe umaze gusaba abantu bangahe? Umaze gusaba abantu bangahe ko bogufasha kuri iyo projet? Wasabye ubufasha abantu babiri barakwankira, okay? Batanu 12, okay? 20 baraze, okay? 30 baraze, okay? Urashikana 90 none. Aha yavuze ati abusaba ubufasha barashobora kukwankira, mugabo bakwankiye ntibisigura yuko atabazogufasha bariho. Voilà, bigusaba rero kwakugumiza ko aha rero niho hanyerera wampaye inka. Dufate yuko ugomba umugore ugomba umufasha bambe. Uragiye kubaza umukobwa wa mbere aguteye winyana, uwa kabiri agusekanije n'ipoto, uwa gatatu ati mva mu maso we ntidukwiranye, uwa gatanu ati we wiravye washimye kuza kubaza jewe. Aho rero hariho abaca bavuga bati bash jewe aho ngeze imigere maze kurya nta wa gatandatu nobaza, are ndabihevye ndabivuyemwo. Urumva yuko ari we wikuyemwo ya perseverance, kwa kugumiza ko vyakunaniye, nuko atana makuru ufise. Hariho abantu usanga barareheje abantu 30, 40 baguma barya imigere, ibidundure vyarabuzuye, mugabo barateba barashika aho babaza bakishugwa, aho basaba bakaronka. Baronse kubera iki? Kubera bagumijeko. Voilà, persistance. Nuko upersiste, ukagumizako. Umwanditsi aravuga ati impera n'imperuka utegerezwa gushika kuri ico wifuza. Ati nimba ubufasha bwinshi uburondera mu bitabo, umaze gusoma ibitabo bingahe? Aha rero dusha tugwa hasi, kuko usomye igitabo ca mbere ukabona nta bufasha burimo, ugasoma ica kabiri, voilà, ica gatatu ushobora kuba burimo ubugufasha. Hariho abantu benshi bamaze gutera imbere kubera ibitabo basomye bakabikuramwo ubwenge, bagaca bushira mu ngiro, are bakaba barabadutse. Gusaba rero ngo ni nka buto, ni nko gufyonda buto, ariko iyo buto ufyondako ntibisigura yuko ica iguha ico ugomba ubwo nyene. Biragusaba kugumizako, biragusaba kwihangana. No mu gusenga usaba Imana, murazi yuko usenze rimwe udaca wishugwa, urarindira kwihangana. Umwanditsi rero aratanga inzira ndwi wokoresha canke wocamwo kugira ngo ivyo uri kurasaba ubironke. Voilà, ivyo bintu wifuza gusaba abandi ko bagufasha, ni waca muri izi nzira ukitwara neza uzobishikako. Uzozumbarira. Mwibuke rya jambo riri muri Bibiliya riravuga ngo murasaba ariko ntimuronka kuko musaba nabi. Izi nzira ndwi rero uyu mwanditsi yashikirije ntizigiye kudufasha kumenya ingene twosaba neza kugira ngo dushike kuvyo twifuza, twosaba neza kugira ngo turonswe ivyo dusaba. Icya mbere ni ask courteously, demander avec courtoisie, courtesy. Aha agombye kuvuga ati nugusaba n'icubahiro. Voilà, gusaba n'ingeso nziza, ico bita mu gifaransa les bonnes manières. Gusaba na les bonnes manières. Tujambo ushobora gukoresha ni mwoshobora, kamwe ntimukibagire mwoshobora. No kuvuga ngo ako kantu murumva yuko ari akantu ka meme kerekana yuko wubasha umuntu. Gushima waronse canke wabuze ni cingenzi, naho atoshobora kugufashisha ivyo umusavye ntucuti indero. Ngo are uragomba ureke
Mona kare sinzi cari cazanye ngaha. Ivyo sivyo. Kabiri avuga ngo ask expectantly in the voice. Za bonne manière muri kwa kubaha. Ijwi mbega uriko ubaza nijwi riri hejuru canke riri hasi. Mugihe uriko urasaba umuntu, ubaza umuntu w'umwubahwa, ijwi ryawe ntiribwirizwa kuba hejuru, ahubwo ribwirizwa kuba hasi. Mwoshobora. Voilà. Tuvuga ngo mwoshobora. Oh. Ubwa gatatu ni ask reasonably. Aha rero mbega ivyo uriko urasaba ni ibintu vyumvikana, ni ibintu ushobora gusigura neza bikumvikana. Voilà. Ugomba gukora projet, uriko urayisigurira abantu wifuza yuko bagufasha, mbega iyo projet yawe irumvikana. Iri raisonnable. Ayo biri raisonnable, witege yuko si bose bashobora kugufasha. Si bose bazotahura iyo projet. Uzoyibwira umwe ntabitahure, ubwira uwundi ntabitahure, ubwira uwundi ntabitahure. Voilà. Umaze kwibwira bangahe? Nimba iri raisonnable, ba bantu 10 kwijana bashobora kuzoca bagufasha tutangura kuyikora. Abandi bazogombe bakwankire mugabo projet ife kuba iri raisonnable. Ubwa kane ni ask persuasively. Sigura ngo ukaba uri kurasaba ubufasha, gerageza ukoreshe imvugo y'ukwemeza. Voilà. Ubemeze. Koresha ubuhinga bwose bushoboka ubemeze ico kintu, ubemeze iyo projet, ubemeze igituma bo gufasha. Bacha bagira bati nivyo kabisa, ivyo ariko aravuga nivyo. Urabemeje. Umugabo aravuga ati mu gukonve nk'abantu ukoresha iri jambo scan rirashobora kugufasha. Ati abantu urabascanninga. S ya mbere ni smile. Abantu batwengere. C connect. Voilà, i-connect nabo. Voilà, rondera ikintu gituma wihuza nabo. A canke A, accept. Nukuvuga ngo emanga ivyiyumviro vyawe, kuko mu gihe ufise ivyiyumviro tegerezwa kuvyemanga ubwa mbere, hanyuma ukabakonvenka. Ushobora kubakonvenka ku bintu udatahura ubwawe. Ica kane ni N. Voilà. N isigura ngo needs. Needs ni le besoin canke le besoin. Voilà. Eski ico kintu wowe uriko urexposa, eski ico kintu uriko urababwira kirakenewe? Hari inyishu uzanye gutorera ingorane yari hasanzwe? Mbega abo bantu uriko urabwira ivyo vyiyumviro vyawe bizobagirira akamaro directement canke indirectement? Umaze kuba ushobora gutwenza abantu canke ugatwenga, ukiconnecta na abantu, ukabumetriza ico kintu ugomba ukore, kikaba kizanira kikaba gifitiye akamaro abo bantu, aho uba wahejeje kubashira ku murongo, uba wakoze umuti, urabemeje. Ubwa gatanu, ask pleasantly without pressure. Naho uri kurabasaba ubufasha, ntubabuza amahoro, ntubaremere, ntubashireko pression, ntubabuze ibikorwa bariko barakora, ubabuza amahoro. Babonye telefone yawe basha baraho ku mutima bati uyu mutipe ibi ni vya bindi agomba asubire ambwire. Ivyo ugomba ko bagufasha n'umwumvikano. Bisaba ubugenzi, bisaba ubwa mbere kwiyumvanamwo. Rero bisaba yuko umuntu abanza kwiyumvamwo. Umuntu ashobora kugufasha atakwiyumvisemwo, ntibikunda. Ubwa gatandatu, ask positively. Saba wizeye yuko bizoshoboka. Reka gusaba uvuga ngo ndiko ndabasaba ariko ndazi yuko muri ngumyi ndazi yuko kumfasha kabisa bigoye. Urumva ivyo bintu sivyo. Gumuri positive, nukuvuga ngo gumufisi ivyizigiro yuko ivyo uri kurasaba bizokunda. Ikindwi ari naco canyuma,
ask family. Kirero ucumvirize kiragoye ariko kandi kirahambaye cyane. To ask family no gusaba udahengeshanya ukurikije izi nzira zitandatu tuza twababwiye. Ibi no gusaba ukoresheje ubwitonzi, ukoresheje ijwi riri hasi, gusaba ikintu cumvikana, gusaba wemeza abantu, gusaba udakoresheje inguvu canke udakoresheje pressure canke pression, gusaba ufise ivyizigiro yuko iki cindwi gikoraniyemwo bya bintu bitandatu byose tuza twavuze. No kuvuga ngo no gusabana persistence, kugumiza ko mpaka ushitse kuri ca kindi wipfuza. Muri uko kugumiza ko rero abantu 40, 50, 60, 70, 80, 90 uzobasaba vyanke. Abantu 10% abari bo baca bashikira ca ciyumviro cawe. Umwanditsi aravuga ati ukoresheje izi nzira no kuvuga ngo iyo proje yawe, ivyo vyiyumviro vyawe wifuza gushikako, ico kintu gihambaye wifuza gushikako, uzoza ubona ubishitseko, uzoza ubona abandi bagufashije. Umviriza akakana, si wowe uzokwishira hejuru, oya, abandi nibo bazogushira hejuru. Ngizi nzira ndwi uyu mwanditsi avuga yuko zishobora kugufasha gushika kuri ico wipfuza. Ukaba ufise ivyiyumviro, ukaba ufise project, ukaba ufise umugambi wumvikana, ugaca ukoresha iyi discipline, ugaca ukoresha izi nzira indwi, mana yanje uzozumbarira yuko utabishitseko, uzobishikako. Na jewe nzobishikako niyo nakurikiza izi nzira, niyo nakurikiza izi mpanuro. Na jewe ndafise igicapo, ndafise indoto nifuza gushikako. Ariko kugira ngo nshike kuri iyo ndoto nuko nkoresha impano Imana yampaye. Iyo mpano nayo niyi yo kubaha ivyo ndiko ndabaha. Mu gihe bizoba biriko birabafasha, nanje nzoba ndiko nsa n'uwegera buke buke kuri ya ndoto yanje. Zig Ziglar aravuga ati iyo ufashije abantu gushika kuvyo bipfuza, nawe mu nyuma ushika kuvyo wifuza vyose. Nanje ihangiro ryanje nuko ivyo bintu biri muri wewe, ubwo bufasha wipfuza, ivyo bintu ugomba gushikako, voilà, ubishikako ufashijwe n'abandi. Ntuzobishikako udafashijwe n'abandi, ico ntikibaho. Nuko rero reka ngeze ngaha, tuzosubira mu cigwa gikurikira c'umunsi ugira 5, aho tuzorabira hamwe mbega mu gihe ivyo vyiyumviro vyawe, mu gihe usavye abantu ko bagufasha bakubwira bati ntitugufasha, woca wigenza gute? Voilà. Nimwibagire rero kugira subscribe abantu mwese mufashijwe n'iki cigwa, mufyonde kuri jeme no kuri kakazogera. Reka hasigaye twibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ndifuza kwizo ndoto zawe uzishikako. Voilà.